Hey ku bakunzi bacu ba East Kingdom TV, ndabaramukije ndabasuhuje aho muri mwese, ndabifurije amahoro y'Imana ababeko, ndabakunda cyane nanje nkamugisha Karine meze neza cyane, na Kamaro umukameramani wanje ngarabasuhuje. Hamba ico ndabasaba ni cya kindi nyene ni kugira subscribe kuri channel yacu ya East Kingdom TV, ngumba ndabazanira ibintu bishasha ntimurambigwe mugume munkwirikirana. Uno munsi ndabazaniye umujene ashushe cyane. Umuririmbyi w'umuraperi arikora neza cyane. Vipi bro? Safi bro. Niko sawa kabisa. Naona uko top sana. Uko top kabisa. Kugendeye nka East Kingdom TV, twaje kuramutsa. Murakoze cyane kuza kundamutsa kabisa. Ntibarakumenya, urashobora kubibwira gato ukababwira uriwe bakakumenya bariko baradukurikirana muri kano kanya. Mbanje kuramutsa cyane abariko baradukurikirana, abamvuka mu ntara ya Muramvya muri commune Mbuye. Nkabandi umurapere abangaha mu gisagara ca Bujumbura. Nkabamba mu Ijabe, mugabo akazi ka misi yose nkabanda gakorera ngaha muri centre ville. Kazi ko coiffeur. Yego. Ntiwatubwiye izina ariko watubwiye aho ukorera naho uvuka naho uba, ariko ntiwigeze tubwira izina. Nitwa Shine Boy. Shine Boy. Muravyumva umwe mu abakobwa, attention. Umeze neza none? Ndashima cyane. Yego. Je ndabona utovye kabisa, uri smart. N'ubushuhe kabisa. Ibintu birashushe. Urashushe. Cyane gose. Shine Boy, twe twaje ngaha kubera amakuru twumvise ko wasohoye indirimbo. Iyo ndirimbo tukaba twumvisemwo utuntu twishi, ariko nk'abatarayumva wo babwira gato iyo ndirimbo yariyo. Ndirimbo yitwa Acha Waseme. Sinzi ko nobagira ga freestyle gatoya. Acha waseme wetu ndotorangu, acha waseme wendora harangu, reka bavuge ni uri shugwe ryanje, reka bavuge kukuri camwa canje, orororo ererere orororo ererere orororo. Shine Boy, ndakubaza iyo ndirimbo wayiririmbye wisunze iki? Jewe kintu nisunze cyane ni kurya ushobora gukunda umukobwa hanyuma ukasanga ari abantu benshi baguma bazana ibintu by'umunwa by'ibiki n'ibiki kugira ngo bamugupapure. Nico gituma nashatse kugira ngo ntibazosubire kabisa, ndabihanikiririza sana. Umuririmbyi wabitanguye ryari? Ni abaririmbyi benshi baba bafise umuntu baba bisunga, nk'ubu ukavuga ati jewe ndakunda Big Fizzo, canke jewe ndakunda Kidumu, canke jewe ndakunda abandi bose baririmbyi. Wewe ninde wovuga ngo yarakwasupiye uravuga ati je kugira nje muri domaine yo kuririmba hari umuntu vraiment numvise no kwirikira ivyo ari karakora, no kwigana ivyo ari karakora? Umuntu anyespira sana mu muziki, numuririmvyi yitwa FABULOVE Vacation Boy, hamwe na LOLILO Zumanizo, n'uwitwa Mr Pocket number 1. Yes I. Abo bose nibaze ko bariko baradukwirikira kandi bagira ico bakoze kuri uyu muntu umukunzi. Iyo wumvise umuntu agukunda cyane biraryoshe, nawe utegeza kumwegera nka LOLILO nka FABULOVE, n'abantu tumenyereye cyane bakuze mu muziki. Twobasaba ko mwokwiyegereza uyu mwana Shine Boy, arabakunda cyane. Nanje ndabakunda cyane. Nka FABULOVE wewe mu ndirimbo yiwanje izina ryiwe ririmo, mbabarire kuba naramushizemo. Na LOLILO wese izina ryiwe ririmo, Mr Pocket n'ahatari ngaha hafi ari muri Malawi. Turi kumwe biganiro vya arabikurikirana kabisa by'uwanyu. Muhora muvugana kuvuga ngo bakubabarire, nagira ngo wabanje kubabwira ko
ubacisha muri clip yawe canke waravyadukanye uravuga ati ni surprise ko tumenyereye hasigaye hari ama surprise? Ni surprise kabisa nabateye kugira ngo nyene ego kubera ndabakunda cyane. Uko watari uko mukari sana noma sana uyu mwaka tutawasha moto kabisa, vitu vitakuwa sawa. Wasijali, nitawapa kila kitu chenye wanataka chote kabisa. Kusohora indirimbo bisaba uburyo bwinshi, bisaba sponsor. We none vyagenze gute? N'uburyo bwawe canke urafise umuntu yagufashe mu mugongo? N'uburyo bw'iwanje kabisa, shiramo kugira ngo ngaragaze impano yanje kugira ngo ije habona. Ego ebana big up kabisa, kubera abantu bose tubamenyereye batangura bafise ama sponsor. Wewe ariko urumva ko ari uburyo bwawe kandi bigaragara uracari muto. Witeze gushika he? Je niteze gushika kure, nk'umuziki ndundi ndawushikane ahantu kure ku rwego mpuzamakungu. Wow, konga. Turashobora kubabaza kandi kabazo, nyuma y'umuziki mukora iki? Waducishijemo kuri umukafe mubikorera ni yahe adresse ku bafans bawe? Bien sûr bace baza baraza no kugusokoreza iwabo. Abakeneye kwimosha kuza kwafire ngira ngo zigezweho ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndumukwafera atovye sana. Ushitse ngaha kuri Techno aho imbere ya CCF uzubona salon na yitwa Nice Cat salon. Mwavyumvise abatazi Bujumbura ni imbere, ni hani ibarabara riri kuri Regideso, Silhouette, Techno, Immeuble Bonesha FM. Hariho pancarte yanditseko Suncat. Nibaza ko abantu benshi Nice Cat, nibaza ko abantu benshi babimenyereye mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma iyo uri kurakora ako kazi birakorohera no kwiyumvira gusohora indirimbo? Nizahe ntambamye nkora uhura nazo? Je novuga yuko ata ntambamye nkura cyane nazo, kubera ndakora akazi hanyuma iyo ntashe mu ijoro nkakora ama repetition. Ngira ngo nk'ababanyi tubana mu rupango barashobora kuvuga ati ajya muhungu ngira yasaze, banyumvise saa 6 y'ijoro, saa 7, saa 5 ndiko ndagira repetition. Ibintu nk'ivyo kabisa. Ego nibishika ukaruha kubera uba warushe, uba wiriwe mu gisagara ca Bujumbura kurakora hanyuma ukaja mu repetition. Mu gitondo ntibishika ukahava wonona akazi ko muri salon, ukahava ukora ibitaryoshe. Zishobora gukora ibintu bitaryoshe namba. Ndi umwanya nkavyuka kare nkitegura, hanyuma nkafata isaha yo gutonda ku kazi kabisa, nkakira abakiriye, ibintu bimeze neza kabisa. Ego uravye unye dufise ama réseaux sociaux, uramaze kubona urashaka kubona ati jewe aba fans banje naba ugereranije, urafise aba fans ho uvuga ati jewe aba ebana ni bangutu? Nko kuri Facebook ndabafise benshi kabisa, gusa nka Instagram nishasha nta misi ibiri iramara. YouTube na yuguruye uyu munsi mugabo nizera yuko ibintu bigiye kumera neza cyane, bagiye gukurikirana ibikorwa by'iwanje ari benshi cyane kabisa, kubera ndiyemera kabisa, nkemera n'ibikorwa by'iwanje. Abamaze kuyibona hari abantu baravuga ati twege turiyemeje kugukwirikira, tugufate mu mugongo, tugufashe. Nta bantu uraronka ushaka kuvuga ati twege abana tutagusupport? Benshi bariko barambwira yuko support bazoyimpa kabisa ku bwishi, kubera sijya mbere bumva ibikorwa by'iwanje. Ndafise indirimbo ya mbere nari maze gukora yitwa Ndarengerwa. Ego urankunda ntarengerwa, sinzigera na rimwe nkubabaza. Urankunda ntarengerwa, sinzigera ngutera kurira. Yesaya, turaguma tunaendelea ama tusiendelee? Tuendelee, tuendelee. Ntabapana kapera ya hip hop musijari kabisa. Bafanzi ba hip hop muendelee na kutufuatilia, sinjo?
ndababaza ikindi kibazo uri muto ndabona uracara umujene ahura n'ibintu vyinshi abakobwa nk'uburagiye muri domaine yo kuririmba ugiye kuba umustar kanaka azwi cyane uzokwifata gute umunsi uzohura na ba bakobwa hariho ibiganiro tugize imisi tubona abakobwa bariko bagwanira abastar wewe ntibiragushikira je nibaza yuko birashika mugabo si cyane gose barashobora kunyifuza mugabo je sindabiha umwanya cyane mu mwanya akazi kiwanje hanini cyane yego ivyo urumva mwa bakobwa niho musamaze aracari muto aracakeneye gukora mubanze mu mureke arafise ibikorwa ashaka gushikako hama twashaka tubabwire mu akajambo kamwe mwoshikiriza abafans n'abandi bashaka kudukwirikira nk'abakunzi bacu ba East Kingdom TV akajambo mubabwire cyakajambo nobabwira ko gusozera nuko bonyarukira kuri YouTube wanje bakandika acha waseme by Shine Boy bakagira linki bagira na share na comment sanze gusanga zuzuye kari nyinshi kabisa na subscribe ntibayibagire kabisa yego cyo basaba nanje arasavye subscribe kuri channel kuri